Igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 wabaye umunsi mubi usiga nyakwigendera wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yaruka kwigwa imboneza yamaho mu gukunda no gukundisha igihugu. Petero Nkurunziza yitavye umuremyi mu ijambo ryasomwe na Jean-Claude Karegwa ndenza ko yarasanzwe avugira umukuru w'igihugu ico gihe. Yamenyesheje yuko urupfu rwiwe rwabaye giturumbuka narijya kwigenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 yari ingozi kuraba urukino rw'umupira w'amaboko basketball. Nyuma aza kujanwa ku bitaro vya cinquantenaire natwe turashoboye biri ikaruzi, aho umutima waje guhagarara kwigenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Itangazo rikaba ryasomwe bukeye igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Noneho amarira atangura gutemba ku barundi batandukanye. Ibi bikaba vyashitse mu gihe uwari umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza nawe yari yajanwe kuvurirwa mu gihugu ca Kenya, aho yari yagiye igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2020. Tugiye kurabira hamwe ubuzima bwaranze nyakwigendera Petero Nkurunziza, aho yagiye aca n'ivyo yagiye arangura bituma abarundi isinzi bizogora kumwibagira mu mitima. Ikaze ku makuru twaguteguriye ku buzima bwihariye bwaranze nyakwigendera Petero Nkurunziza. Mu muryango wa Estache Ngabisha na Matière de Minani kwigenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 1954 havugijwe impundu inyuma yuko bari bahejeje kuronka ikibondo cy'umuhungu bise Petero Nkurunziza. Aba bompi bakaba bamuka ku mutumba wa Buye, ni muri komine ya Mwumba, ni mu ntara ya Ngozi. Ikura ry'uyu umuhungu bise Petero Nkurunziza niryabaye iry'umunezero namba, kuko se wiwe yari asanzwe ari umuhutu na nyina asanzwe ari umututsikazi. Ibi vyaje gutuma mu rwimo rw'igihumbi 1972 se yari asanzwe ari ndongozi itwara intara ya Ngozi, nyuma yuko yari yaratowe mu 1935 kuba umushinga amateka ku ngoma ya Mwambutsa agandagurwa mu rwimo rw'igihumbi 1972 mu gihe haba ubwicanyi budasanzwe ku ntwaro ya Micombero. Iki gihe Petero Nkurunziza yarafise imyaka 8 gusa. Namwe muca mwumva agahinda uyu yabaye umukuru w'igihugu yakuranye. Ibi vyatumye rero atangura kwigwana ko mu gihe umuvyeyi wiwe nawe yarasanzwe afise amikoro make yo gutunga umuryango. Nkurunziza yatanguriye amashuri y'intango Ingozi, aho yagiye yiga hose yari umuntu aciye ubwenge cyane, naho atashe muhira agashika akora utundi dukogwa. Yigeze no kuvuga yuko igihe yiga yagenda atega ifuku ategera ababanyi kugira ngo agurishe aronka amafaranga yo kwikenura, yongere aronka amafaranga yo kuriha kw'ishuri. Ubwo yiga mu mwaka wa 5 mu mwaka w'intango wa primaire, umwigisha yigeze kubaza abana ivyo bipfuza kuzoba nibamara guheza amashure. Benshi mu banyeshuri bamenyesheje yuko bipfuza kuba aba pilote batwara indege, abandi bipfuza kuba aba moniteur bajejwe ibintu vy'uburimyi, ariko wewe yavuze yuko yipfuza kuba umukuru w'igihugu. Ibi bikora ivyo vyatumye koko indoto yarafise mu bwana ziba ukuri inyuma y'imyaka itari mike yaje gukurikira. Nkurunziza nyuma y'umwaka wa 6 yarungitswe kwiga kw'ishure rya Ateneo Royal Mwambutsa 4, ubu rikaba ryitwa kuri lycée Musinzira canke kuri Ateneo nkuko benshi bakunze kubivuga, aho yize cycle inférieur. Uretse ko naho nyene yagumye ari umunyeshuri yerekana cyane mu bijanye n'uburongozi, aho yatorewe no kurongora abandi banyeshuri benshi bakunze kwita doyen du cycle inférieur.
yari afise kandi n'impano yo gukina umupira, ariko naho yakunda umupira w'amaguru, kurangwa n'indero ndetse no kwiyubaha no kubaha abandi akaba ari vyagiye biranga uyu yabaye inararibonye nk'uko bamwe n'abandi bagiye babishikiriza. Inyuma ya cycle inférieure rero akaba yarabandanirije aho nyene kuri lycée Musinzira mu gisata ca lettres moderne, agiheza yinjira kuri kaminuza y'u Burundi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi. Nubwo abavyeyi biwe bipfuza yuko yokwiga ibintu bijanye n'ubuganga canke akiga ibintu bijanye n'ubutunzi, wewe yahisemwo kwiga ivyigwa vyo kunonora imitsi IEPS kuri Institut de l'Éducation physique et sportif. Ibintu vyigwa vy'ubutunzi canke ivyigwa vyo kuba umuganga bikaba muri ico gihe bitari gushoboka mu gihe wewe yari umuhutu. Twibukanye yuko kino gihe kuba ofisiye w'umuhutu bitari vyoroshe, nayo akaba ariyo mpamvu rero ivyigwa vya gisirikare yahisemwo kubitakure abandanya aha kuri Institut d'Éducation physique et de sport. Yagiye yiyerekana rero bikomeye cane ndetse anaronka n'amanota meza, avaho asomye n'igitabo yafashijwe n'umwigisha wiwe Dr Lazare Ntawurishira mu guheza ivyigwa vyiwe vya licence, aho yatoye icigwa akorera ko ciswe opinion des élèves finalistes des écoles finalistes des écoles secondaires de Bujumbura vis-à-vis de l'enseignement de l'éducation physique et sport. Exposé yiwe ikaba rero yavuyeho arose amanota menshi, vyinshi bitwa distinction. Ubutwari bwiwe aha kuri Université ya Rumuri Ikiriri bwanatumye bamwita akazina ka kizigenza canke se komanda canke Black Panther. Akazina ka komanda yagahawe n'abajejwe kwinjiza abandi banyeshure muri kaminuza benshi bita integration, kubera yuko yatwara agaha abandi bari kumwe ubwo bari muri bino vyigwa vy'inyinjizo, akaha abandi bari kumwe morale. Ibikorwa rero ico gihe vyamara amezi 3 yose. Akazina ka komanda yatwara abapiwa bwa mbere kahavuye kamukurikira aba inyuma y'imyaka n'iyindi komanda du guide supreme du Burundi imyaka 15 yose. Inyuma yo guheza ivyigwa vya kaminuza mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe, Nkurunziza yabanje kuja kwigisha EPS kuri lycée Muramvya. Nyuma y'umwaka umwe yigishayo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri, yaje gutumwa ko kuri kaminuza y'u Burundi aza gufasha mu vyigwa kuri kaminuza y'u Burundi EPS ku vyigwa vyo kunonora imitsi, aba umu assistant. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri rero, Petero Nkurunziza yakomeje kwigisha kuri kaminuza y'u Burundi nk'umu assistant. Mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu wabaye umwaka mubi mu gihugu c'u Burundi, aho uwari yatowe n'abenegihugu Melchior Ndadaye yaje kugwandagurwa hakurikiye ubwicanyi mu gihugu hose. Bikaba vyatumye rero agenda yibuka urupfu rwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri, aho se na se wabo Charles Niyonzima bagiye bicwa. Ibi bikaba vyatumye rero uwakoresheje ubwicanyi bwa se na se wabo mu mwaka wa 2005, inyuma yo kumenya yuko umwana wabo yiciye se na se wabo aba umukuru w'igihugu, nawe akaba yahisemwo guca yiyahura. Ubwimo bw'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bwatumye havuka imigwi yitwaje ibigwanisho. Umwe mu migwi yari ikomeye ico gihe ukaba witwa CNDD, ukaba rufise igisata citwa FDD. Ukwikekana kw'amoko kwatumye mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ubwicanyi bwo kuri kaminuza y'u Burundi Rumuri bwabaye, ubuzima bw'abantu batari bake bagwa muri buno bwicanyi. Perezida Pierre Nkurunziza
yafashe ingingo yo kugenda mu gisirikare inyuma yuko nawe yabona yuko ariko arahigwa ngo ko yoba afasha imigwi yitwaje ibigwanisho yari yaratanguye kuvuka na cane cane mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ariko n'ahandi hatandukanye mu gihugu. Akaba rero yaciye afata ingingo agenda adasezeye uwari umugore wiwe Denise Bucumi yurira imisozi ya Isare agenda mu bisaka n'ibisanze aja kwifatanya n'abandi afata ibigwanisho atangura kugwanya igisirikare cyari kiriho ico gihe biciye mu muhari witwa CNDD FDD. Iki gihe yasize Denise Bucumi agifise umwana umwe wenyene, uwo mwana akaba yamusize hamwe na nyina i Bujumbura kuko bari basanzwe barubakanye mu mwaka w'1994. Nkurunziza yasanze CNDD FDD isa nk'idafise ihangiro ariko amaze gushikayo ayihereka inzira. Ishaka ryo gushika ku butegetsi no kurongora uyu muhari vyatumye umuhari wa CNDD FDD ugira ikibanza ikwiriye ndetse bituma bagira ihangiro ryo gushika no gushika ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Igihe yashika kino gihe uno mugwi wari uhanze amaso cyane gufasha Joseph Kabila gukura perezida wari ico gihe Mobutu Sese Seko muri Zaire. Ibi ari byo vyatumye bisa nko gutakaza ihangiro bari bafise. Iki gihe rero uno muhari wari urongowe na Jean Bosco Ndayikengurukiye aho yarahanze amaso intambara yo muri Kongo, aho kwibuka yuko icyabajanye gufata umuheto ari kugwanya no kugwanira igihugu. Mu mwaka wa 2001 hatowe urongora umuhari wa CNDD FDD, hatogwa president hatogwa Pierre Nkurunziza, naho icegera aba Hussein Lajambe nawe akaba rero yarabaye icegera. Ariko kuva mu mwaka wa 1998 Petero Nkurunziza akaba yarasanzwe ari umunyamabanga. Mu 2000 umuhari wa CNDD FDD wari wase kwitabira amasezerano yarusha, ariko mu mwaka wa 2002 Petero Nkurunziza na perezida wari ico gihe Petero Buyoya basinye amasezerano yo guhagarika intambara, ariko aya masezerano ntiyaza gukurikizwa. Ku mwaka wakurikiyeho nyuma yuko amasezerano yarusha yabitegekanya yuko hava Buyoya gakwirikira umusivile ariwe yabaye Domitien Ndayizeye kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2003. Perezida Domitien Ndayizeye ari kumwe na Petero Nkurunziza ndetse na Nelson Mandela basinye amasezerano i Pretoria, nuko umuhari wa CNDD FDD uhagarika ibigwanisho n'urugamba, noneho uwari umuhari ucika umugambwe wa CNDD FDD. Petero Nkurunziza akaba rero yacihagarika intambara ndetse n'umugambwe we urahagarika intambara, noneho baza mu gihugu ituze ryongera kugaruka, aho yabanje kujejwa amabanga yo kuba umushikiranganje w'intwaro ibereye, hanategurwa amatora yari ahurikiyemwo bose. Kuva kugenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2005 umugambwe wa CNDD FDD ukaba waciye utsinda amatora y'abashinga amateka, naho kugenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2005 inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikaba zarakoranye zigena Petero Nkurunziza kuba umukuru w'igihugu, nkuko ibirizo shingiro ryabivuga ati kubera ibihe bibi igihugu carimwo amatora ya mbere nk'umukuru w'igihugu azotogwa n'inama nshinga amateka, bakaba barihojeje rero gutora abanyagihugu ngo babe ari bo batora umukuru w'igihugu. Ibi vyatumye kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2005 inama nshinga amateka yemeza ko Nkurunziza Pierre ategerezwa kuba umukuru w'igihugu, akaba yatowe n'abashinga amateka 162, 9 bakaba baramwase naho babiri ntibagira ico babivuze ko. Kugenekerezo rya 26 z'ukwezi k'umunani
akaba rero ari wo munsi yatangura amabanga yo kuba umukuru w'igihugu, arahirira kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ashikiriza ijambo ry'ihumure na cyane cyane mu gisata c'indero n'amagara y'abantu, ivyashimwe na benshi. Abana kwiga ku buntu gushika mwaka wa gatandatu atamahera basabwe, abavyeyi kwibaruka ku buntu. Izi ngingo zaruhuye benshi, abanyeshuri n'abazi gusoma batangura kwiyongera cyane mu gihugu, aho amahoro naho yatanguye gusasagara, ndetse n'umuhari wa Paripehutu FNL wiyemeza guhagarika intambara mu mwaka wa 2007. Uburundi bwongeye gufata umurongo mwaka wa 2010 kwigenekerezo ya 24 z'ukwezi kwa kane, aho muri Congrès National hasubiye kugenwa umukuru w'igihugu, yari ico gihe Petero Nkurunziza guserukira umugambi wa CNDD-FDD mu matora. Amatora yabaye kwigenekerezo ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2010. Ayo akaba yaraje kuyatsinda ari umukandida umwe gusa yigenga ku bice 91% nyuma yuko batavugana rumwe nawe bari bamaze gutakaza icizere bayavuyemwo, ngo kubera amatora y'amakomine yoba yari yabayemwo akangonongono. Kwigenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2014 ibintu vyasubiye irudubi nyuma yuko inama nshinga amateka yase ko haba ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro, ivyari gutuma umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aja ku ngingo ya manda igira gatatu. Bamwe babona ko afise uburenganzira bwo kwitoza mu gihe yari amaze gutorwa n'abanyagihugu rimwe gusa, ariko abandi bati wanguha, ibi siko vyari bimeze, ndetse n'amasezerano yarusha yarabitomora n'ibwirizwa shingiro yuko umukuru w'igihugu bwa mbere ategerezwa gutorwa n'abashinga amateka, hanyuma agatorwa n'abanyagihugu. Kwigenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2015 ivyavugirwa mu ntamatama vyabaye ukuri. Umugambi wa CNDD-FDD wagenye Petero Nkurunziza kuzoshigikira mu matora, yarategekanije kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2015. Bikaba vyatumye haduka imyiyerekano idasanzwe mu gisagara ca Bujumbura n'ibindi bice bitandukanye mu gihugu, aho amaradiyo amwe yagiye hagarikwa, ayandi nayo araturirwa. Kwigenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 mu gihe yari mu gihugu ca Tanzania agiye mu nama yiga ku kibazo c'umutekano muke mu gihugu c'u Burundi, Perezida Petero Nkurunziza atari bwaheze manda yiwe ya kabiri yagomvye gutembagazwa ku butegetsi n'uwahoze atwara iperereza, akaba ari umwe mu nshuti magara bafatanije no ku rugamba, ari we General Godefroid Niyombare. Gusa vyaje kwandikwa ndetse vyaje kwanka arateshwa arata. Kwigenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 arayamanika arata, arahunga inyuma y'imigwano itari isanzwe namba, ndetse na propaganda zari zigwiriye za sindumuja zirahagarara. Impunzi nazo zitangura guhunga, zikaba zaratanguye guhunga kuva hatangazwa yuko manda igiye gutangura. Abashika 2,000 bahunga igihugu. Ibi vyatumye amatora yari yategekanijwe kwigenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2015 yungururizwa ku yindi sango, ashigwa kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2015, aho Perezida Petero Nkurunziza yaje kuyatsinda ku majwi 69 n'ibice n'ivy'ijana 41% atwara manda yiwe ya gatatu. Gusa mu gihe yari amenyerewe kugendera ibindi bihugu, iyi manda ya gatatu yasohotse rimwe gusa igihugu, aho yahuye na Perezida John Pombe Magufuli mu mwaka wa 2016. Ikiringo ciwe kikaba cyarenze gihera ca gatatu adasubiye gusohoka igihugu, ariko kandi akaba ikino kiringo higira gatatu caje kuba ikiringo kitari coroshe namba, na cyane ku migenderanire n'igihugu cy'u Rwanda, aho ino migenderanire yatosekaye inyuma yuko igihugu cy'u Rwanda cagirizwa n'igihugu cy'u Burundi yuko bafashije
abagwanyi ndetse n'abagombye gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Perezida Petero Nkurunziza yahisemo guhanga amaso ibihugu vya Buraya, guhanga amaso ibihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa byafashije cyane mu iterambere ry'igihugu muri ico gihe kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020, naho za resolution za ONU bino bihugu bikaba vyavota en faveur y'igihugu c'u Burundi. Ibikorwa vy'iterambere vyongeye kuduzwa ndetse igihugu ciyemeza imbere y'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya byari vyarondeye gukaza ngo igihugu ntigitere imbere, ahubwo igihugu gitangura kwihaza, ndetse ibigo nka OBR bikora akazi kose, ndetse kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015 hatorwa ibirizwa shingiro rishasha, ndetse kuva ubwo Perezida Nkurunziza yemeza ko ikiringo ciwe ca gatatu, ikiringo ca kabiri atowe n'abenegihugu kizoba kirangiye, ko nubwo hatowe ibirizwa shingiro atazokongera kwiyamamariza ikiringo kigira gatatu atowe n'abenegihugu, ikiringo kigira kane ari ku butegetsi, niko so bivuga. Ivyo rero bikaba vyatumye igihugu gitangura kurondera kwihaza, ndetse mu mwaka wa 2020 igihugu c'u Burundi citegurira amatora ubwaco atankunga canke atazindi fashanyo zivuye hanze. Kuri ivyo, nyuma yuko umugambo CNDD-FDD wari wagenye umukuru w'igihugu c'u Burundi ariho kino gihe kwigenekerezo rya 2026 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020, akaba yaje gutsinda amatora kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 ku majwi 68 n'ibice n'ijana kwijana. Kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020, inkuru y'umubabaro yakwiriye abarundi bose. Imboneza yamaho mu gukundisha igihugu, akaba na perezida w'igihugu c'u Burundi yarasigaje amezi 2 gusa ngo amare manda yiwe ya gatatu. Umutima warahagaze aho yari agwariye mu bitaro Cinquantenaire, natwe turashoboye vy'Ikarusi. Imisi 7 niyo yasizweho nk'ikigandaro ku rwego rw'igihugu, ariko benshi bakunze kuvuga ati umukuru w'igihugu yoba yishwe n'ingwara y'umutima, abandi nabo barabihakana. Bamwe bati yoba yishwe na coronavirus COVID-19 kuko ayo yari ico gihe. Ibizo shingiro ryatekanya ko utwara inama nshinga amateka Pascal Nyabenda aca atwara igihugu, gusa amatora y'umukuru w'igihugu akaba yari yamaze kuba. Ibi bikaba vyatumye sentare ijejwe kubahiriza ibizo shingiro yemeza nyakubahwa nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ko aba umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020, nuko hategurwa kumurahiza ICS aho yarahaye kwigenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Evariste Ndayishimiye rero akaba ari we yahagarariye ibikorwa by'ifubwa n'ifubanwa iteka ry'uwari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza, aho yafubwe igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Ibirori bikaba vyitabiriwe n'abanyacubahiro batandukanye ku rwego rw'isi na cane cane no mu karere, aho muri bo hariho inshuti magara ariwe Jakaya Mrisho Kikwete. Bino birori bikaba vyabereye kuri stade Ingoma. Ibirori bikaba vyabaye kuri iyo genekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020, ariko kandi akaba yafubano iteka, aho gushika n'uno munsi asanzwe aruhukiye ku mutumba wa Musinzira. Petero Nkurunziza rero yasize abana 5, abahungu 3, Kevin Nkurunziza, Jonathan Nkurunziza na Kelly Nkurunziza, asiga n'abakobwa 2, Dorcas Nkurunziza na Naomi Nkurunziza. Akaba yasize n'umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza, ubu akomeye cyane mu bikorwa byo kwigisha ijambo ry'Imana. Niziye ko mwashoboye gutabura byinshi ku buzima
bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza, aho twagiye tugaruka kuri byinshi byagiye bimuvugwa ko, ariko kandi akaba agenda yibukirwa ku bikorwa yagiye akorera abene gihugu, haba mu bijanye no guhimiriza ibikorwa rusangi, kubaka amashure, kubaka ibitaro, kubaka amabarabara, kubaka amahinguriro atandukanye, aho gushika kuri uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bakuru b'ibihugu bazwi kandi ari imboneza y'amaho. Urupfu rwiwe rwababaje benshi cyane. Reka tubashimire ko mubanye natwe, mugire subscribe kuri channel ya YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye muzoze murayaronkera ku gihe na yindi misi.